mwaramutse abandi mwiriwe abakunzi bacu aribo bakunzi ba Peace International TV ndizera ko mumeze neza aho muri hose nanje meze neza murabona ko ataco mbaye ndashima Imana vraiment Imana ni nziza cyane itugirira neza ibihe byose uko bukeye uko bwije iratuzigama ikagenda inaturongora no mu nzira zayo rero numva mfise ishimwe numva nenzera mu mutima wanje antuka nta bintu byinshi umuntu yoshima birenze ko umuntu aba akiri muzima rero ni naco catumye uno munsi mvuga ati reka tugire deba tuganire ko birashika kenshi aho umuntu yumva umenga ntari satisfait canke satisfaite canke ntahagijwe n'ubuzima aba ari karabamwo canke yarasenze nawe ushobora kuba warasenze igihe kinini muguka umenga amasengesho yawe ntari karishurwa ukaraba akote mu ruhande rwawe ukabona umenga abandi bari en abondance bamerewe neza muga kavuga ati okay none Imana ni gute bigenda gute naco gituma ejo twariko turabiganira ko namaze igihe kinini ndavyumvira ko rero ndashika ku kazi ndiko ndabiganira ko n'umukolege uramubona nga umukolege twarabiganiye ko antuka hari igihe Imana ikurongorera ku kintu utabizi dusanga twisanga muri iyo sujet rero turavuga ati il faut que tuyipartage n'abandi tuvugane twumve yuko bon ijambo ry'Imana kenshi iyo uriganira n'abandi riragufasha rirakubaka ugasanga hariho ibintu Imana iba yarakugiriye neza utabizi rero iyo deba uno munsi ijanye no uburyo Imana itweshura mu masengesho ndi kumwe rero n'umugenzi wanje yitwa Papitex akaba ari n'umuproducteur umukameraman murakunda kunyumva kenshi ndiko ndavuga ati nyuma ya kamera hari Papitex noneho muramubonye arakara umusore mwiza bonjour papi. Bonjour. Urameze neza? Cyane kabisa. Ndabona ko umeze neza uri umusore akiri muto na cyane umusore akunda Imana. Cyane kabisa. Ndakunda Imana gose. Turakunda kuvuga Papitex inyuma ya kamera ubu noneho uri imbere ya kamera. Antukura ufise ibintu byinshi za kubaganira no munsi. Urashobora kubidondora bisumbirije uko dora tubivuga. Andibaza nyene nta birenze nitwa Yesu Papitex. Bakarakunda no kuntazira Galaxy cyangwa ampinduriye nayiwanje nyere kwira. Papitex Yesu ampinduriye Zamazina kazi urazuragerageza kuvuga cyane n'umuntu akunda kuvuga bukebuka mugabo no munsi vra muryohera abakunzi ba Peace International TV ndabizi bagubwa neza ndabizi hari ikiganiro twariko turaganira bushize ejo kubijanye ni uburyo Imana ishora amasengesho y'abantu si interview ni débat il est ouvert turaganira hama umwe wese avuge ico donc experience yagira mu buzima bw'umukirisu wewe ikintu ukunda kuvuga kenshi kubijanye n'uburyo Imana yishuramwe amasengesho de partager experience yawe. Okay, ubwa mbere bwobwo kukintu kijanye n'amasengesho nibaza ko ari n'ikintu nuvuga ko kinateje n'ikibazo mu bakristo benshi kukira ko impamvu ya mbere twe turafise igicapo cyuko twumva uko umenga ibintu bibwirizwa gukunda turafise igicapo kitubwira ko namba usenze ubwirizwa kwishurwa namba ushaka ikintu kibwirizwa kuboneka ariko ibi bintu uje kuvyumvira ko usanga ari ibintu birebire kuko ko no mukurinda tu uja mu masengesho ugenda mu masengesho kwera ko bizeye kuza kwishurwa ugenda mu masengesho kwera ko uziko bizanyene gukunda rero ahantu hahagaze ikibazo ni kujya kuntu wowe wamaze no kurema mu mpwemu yawe yuko bijya bintu vyanka bikunda biraza kuboneka kandi rugaca usanga ro ikindi kica gitera ingorane tugenda mu masengesho dufise n'inzira dushaka ko bizocamwa mu kwishurwa ukamenga ni nka telecommande dufise twokwereka Imana ati nivyo nagusavye ariko nawe uzobicisha muri iyi nzira bizogenda gutya rero nk'ikintu numva nosangiza abantu ubwa mbere ho ubwoko bw'amasengesho tunagerageje no kwigira meme no kuri Yesu Kristo hari ubwoko bw'amasengesho menshi nawe n'ukuntu yigishije intumwa yazigishije gusenga bitandukanye iwe yaranabahaye n'akarorero
nibaza ko mugakiza umuntu twisunga nk'uwo no kwita role model wacu ni Kristo Yesu. Kristo Yesu rero hari ubuzima bw'amasengesho yagaragaje butandukanye kandi yanabwiye intumwa. Ndibuka uri kurasoma Bibiliya hariho dufate ubwo no kwita ubwoko bwa mbere hari ahantu Kristo bari bagiye Yerusalemu bagiye ari kumwe n'intumwa aca ku musukoni aho wa musukoni ngo arabura ku musukoni uwo barabura kw'icamu aca arawuvuma baca barabandanya baragenda baragaruka bagarutse basuye kugera hantu Petero aravye asanga wa musukoni wumye acaramubaza ati Yesu ibi nibiki wa musukoni wavuma ryari wumye Yesu acamubwira ati ibi ni ibintu bisanzwe hamwe wo kwizera gusa wonabwira n'umusozi nguranduke ukakumvira ukaranduka ati ibinya we ugize ukwizera gusa ibintu byose birashoboka ivyo watuye bica biba kandi ntiyamubeshe dusubira no kubibona na cagiye hatera inkubi y'umuyaga bari mu mazi Yesu avyutse yabanje araturisha ya mazi aratuza carababwira ati mwabanya kwizera gukema wizeye nta kintu kimwe kitokumvira wizeye mwandi majambo yari karabereka ubwoko bw'amasengesho yaho nta birebire bigusaba biragusaba gusa kwizera Imana ibindi byose uza kwatura bikaba kandi aya masengesho tuza no kuyafatanya kandi n'indi jambo ryanditse mu migani rivuga ngo ubupfu n'ubugingo biri kububasha bw'ururimi rwacu kandi abakunda ivy'ugo rurimi bazoga ivyamwa vyago hakabaho n'irindi jambo Yesu nawe yabwiye intumwa ziwe yababwiye ngo nimwasenga mwizeye ngo muze mumenye ko ivyo musavye vyose mubihawe ariko ngo kandi muzobibona urumva mwizeye ivyo muzoba musavye ubwo uwo mwanya muzoba mubihawe hama hazoca biki mubirindire muzobibona rero ubu n'ubwoko bwa mbere bw'amasengesho ariko hari ikindi gihe naho intumwa nazo zagiye kwigiza yarazirungitse ngo zigende kwigisha baragenda ngo barasengera abantu barakiza ingwara baragira iki ariko haraba umuntu umwe yari yaragwaye abadayimoni uwo muntu baragira ngo bari bamusengeye biranka baca baramuhamagara Yesu ati mwami ingo nawe urabe uvyanse Yesu aje acarakankamira ya dayimoni icira muvamo imaze kumuvamo ikibazo bacibagira bamubaje ati none ko twebwe twabirukanye mu izina ryawe vyanse twagerageje twamaze umwanya munini turiko turirukana abadayimoni vyanse kwa kiri uyu muntu wowe vyakugendeye gute Yesu acababwira ati ibi rero ntibikugwaho n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha rero bitangiye gufata iyindi shusho aha mbere twe dufise igicapo kitwereka yuko amasengesho nta birebire bidusaba wizere hama ivyo usavye vyose bica bigira iki bica biboneka ariko aha naho Yesu nawe ababwiye ati rero hariho n'ikindi gihe bidasaba ivyo gusa bisaba gukora n'ayandi masengesho akomeye bigusaba ko binakenewe kunisonzesha rero aha ubu n'ubundi bwoko bw'amasengesho urumva yarababwiye ati aha si vya bindi bisanzwe gusa uravyizera kandi unasenge wisonzesheje kugira ngo imbaraga zigwire kugira ngo ibintu bikunde hama hariho ubundi bwoko bw'amasengesho nabwo hariho ahandi Yesu tumaze kuvuga kabiri hariho ahandi hantu naho Yesu yagize ahandi hantu okay cagihe Yesu bagira bamufate ariko umusozi ariko arasenga yafashe yaragiye okay bari kumwe n'intumwa acara bavamo agenda ku ruhande rwiwe we watangira gusenga kandi yamaze umwanya munini agarutse acasanga basinziriye acara babaza ati none kubera iki musinziriye ntimuruha munasengana nanje ni saha imwe byumvikana ko kumbure yaramaze umwanya ushobora kuba warurengana isaha abwira ati ntimuruha munasengana nanje numwa naho yoba ni saha imwe hama nabo barikangura barasenga Yesu ngo acarasubirayo asubiye arasenga arongera aragaruka asanga n'ubundi basinziriye arongera ababaza ati none kubera iki mwasinziriye kandi basi fata umwanya musenge byumvikana ko naho nyene yamaze umwanya munini kuko yabwiye ati naho yoba isaha imwe ariko basi musenge arongera kandi arasubira irigira gatatu ngo yarasenze ngo mpaka ngwicuya ciwe kiratemba nk'amaraso hama kandi rero ayo masengesho ntiyishuwe ayo masengesho karasenga ikibazo kiraho nyene ntaguciriyemwo nk'ushaka kuza gukuraho amadidani gati twe ari gushaka gusenga
ukizera sivyo nkuko ariko arabivuga ati usenge wizeye ibyo mwasenge muzobibona ugasenga ukisonzesha nkuko warubivuze mu ntango ikibazo kihari nuko umenga umuntu arafise inzira bizocamwo umuntu arafise uko ashaka bizogenda donc iyo impatience ahanini niho nshaka ko tugarukako hama n'igihe usanga umuntu ntasenga sivyo yibereye ngaho no muri eglise ntahonyora nkuko asanga umenga amerewe neza urumva ni ikintu shaka ko utuganirira biba byagenze gute okay urabona ubwa mbere bwobwo dukuri bicapo muri twebwe bitwumvisha ko ivyo dushaka byose tubwirizwa kubigerako simpaka ngo ivyo wasengeye byose ubironke simpaka ngo ivyo wasavye byose ucushi kubironka niyo mpamvu nari mbanje gucisha mwaha hantu kugira twumve Kristo ubwiwe yari Imana ijana kwijana ariko yari yiyambitse umuntu yari yiyambitse umubiri w'umuntu acika umuntu nkatwe rero bijya vyari ko biramubako yari karaktinga nk'umuntu ariko wibuke ko yari umugororotsi Yesu kugira ngo abanze kwigisha yabanje gusenga amasengesho y'imisi 40 kugira ngo aronke imbaraga zituma misiyo yiwe izobandanya kandi n'ukuri imbaraga yarazironze ariko hajya naho rya sengesho rikarasenga rikabwira Imana ati Mana ndakwinginze kino gikombe kindengana ariko nivyo biri mu bugombe bwawe bikore bitari mu bugombe bwawe ntaco ariko biri mu bugombe bwawe n'ukuri iki gikombe kindengana Imana nayo mu bugombe bwayo kwari uko bijya yari karacamwe bibwirizwa kuba byumvikana ko nababana erega haro n'ibintu dusaba bitari mu bugombe bw'Imana ngomba ndakubwire ngo ivyo gushika ntibikunda bijya bintu uri kurasaba bitari mu bugombe bw'Imana ushake wisonzeshe estomishaka itabuke ntibiza okay tukiraho nyene umenya gute ko ikintu ushaka kiri mu bugombe bw'Imana okay ubwa mbere bwobwo ikintu kidafisa akamaro mu bwami nikiba kiri mu bugombe bw'Imana ikintu kidafisa akamaro muri ubu bwami kuko dukijijwe twakwe mu bwami bumwe twimukira mu bundi ibintu bidafisa akamaro muri ubu bwami twimukiyemo ivyo ntiba biri mu bugombe bw'Imana kandi hariho n'igihe rega twebwe tubanze tunatahure ko twebwe ubwacu turi impumyi buryo twe ntitubona nayo mpamvu ijambo ritubwira ko tuyobogwa na mpwemu yera ari muri twebwe niho dushobora kuronka imbaraga zituma tubona kuko Kristo wibuke cyagiye ari karasezera intumwa yavuze ngo nzobarungikira umwitsa ngo azobahishurira ngo ivya kazoza azobamenyesha urumva ivyo tutazi ni wabitumenyesha umuntu afise mpwemu yera uramenya muri wewe ibintu yuko urimo n'inzira urimo tureke kuvuga ibintu meme n'inzira ushobora kuba urimo mpwemu yera ni waguhishura ko uri mu nzira iri mu bugombe bw'Imana cyangwa uri mu nzira wowe uri kurihitiramwe wowe nyene kuko igihe mpwemu yera ari umuyobozi w'ubuzima bwawe arakurongora akakurongorera mu nzira zo kugororoka ugiye mu zitarizo ni wakugarura wewe mpwemu yera atari karakora muri wewe ndakurahi urazimagirika ni nayo mpamvu rero harona rega mpwemu yera turashobora tunamufise ariko ntitumuha agaciro ngo akore ntitumuha akanya ngo akore none umaze kubaho udasenga uzoganira na mpwemu yera gute ubayeho mu buzima bwo kudasenga icambere nuko twebwe imbaraga zacu ziyongerera mu masengesho niho twicagingira nka kujya umuntu ashariza telefone natwe charge yacu ni mu masengesho ni mwijambo mu gihe urabayeho uri mu Kristo ntusenga nta n'ijambo ry'Imana usoma izo mbaraga uzozikura hehe iyo Mana muzoganirira hehe ngo ikumvishe ati ibi nivyo bigezweho nivyo biri mu bugombe bwanje ibi navyo ntibirimo erega dushake tunabizana aha hantu nk'ubu dufate nko ku bantu bariko baracagura nk'umugeni uri kuracagura nk'umuntu muzubakana aho hantu none Imana izokubwira gute ko uwo muntu muri kumwe atariwe gute nta mwanya ufise nta nagaciro Imana na wa muntu nturi kubona musengera wowe Imana mu vyawe ntirimwo urayizi nyene kukwera kwihari ari Imana ariko ntiwigera uganira umwana ataganira nase ntamenye ico sekuru yasize avuze ushaka kumenya amabanga y'ivy'Imana nukuba mu buzima bwo kwegera iyo Mana Imana naho nta handi tuyiyegerereza ni mu masengesho tukiyubaka no mwijambo ego rero urumva rero ushaka ko ibintu ubwa mbere na mbere bwo gushaka ko ibintu byawe bitonda ku murongo nukuba mu buzima bwo gusenga utiteze ngo ngiye gusenga kugira ndonke erega ni naco cakibazo caba cagihe Yesu rona Yesu ari umunsi yigishije bara abantu benshi ngo dufashe abagore gusa bararenga 5,000 numva abana n'abagabo abagabo gusa abana n'abagore aho ntibarimo urumva bara abantu benshi cyane acara abagaburira imikate abagaburiye imikate ku munsi wakurikiye wundi w'igikorane
Yesu okay batangaje ko igikorane kizoba baciye batumirana baza ari benshi. Yesu aca babwira ati ubu rero nta mikate n'amafi bihari, ubu ni jewe. Baca barigira mu yandi majambo, abari baje ntibari baje kumviriza ya majambo yari karababwira, bari bafise ibintu bifadika bagiye kumuronderako. Rero no mu masengesho apana kujana mu masengesho ibicapo bihari bifadika, kuko simpaka bize vyishugwe. Erega Yobu yaravuze ngo none mbega mu nyonga z'Imana tuse twame twakira ivyiza gusa, twame twiteze y'ivyiza gusa. Rero n'ibintu byose tugenda gusaba simpaka biboneke, ibintu bitari mu bugombe bw'Imana ntibishobora kuza. Ariko hariho ubundi bwoko burya bumwe na yinsigaje bw'amasengesho. Ahantu Yesu yababwiye ati, yabaciriye umugani w'umugore n'umwami ngo agabitanya. Uwo mwami aho hantu yarari ngo uwo mugore yaguma agenda amubwira ati nshira urubanza runkiza umwansi wanje, nshira urubanza runkiza umwansi wanje. Umwami amwirukana, nshira urubanza runkiza umwansi wanje. Umwami amwirukana. Ngo umugore ngo yama yagiye buri munsi ngo mako uwo mwami yumva araremerewe, aravuga ati nta kuntu basi nogira, reka basi ndamucira urwo rubanza ndamukize, andeke. Rero wa mwami acaramucira gwa rubanza, umukecuru abona kurokoka. Namba atari umupfakazi, sinuka ko yari umukecuru cyangwa yari umupfakazi, ariko ni kimwe muri ivyo. Rero nshatse kuvuga iki, biranadusaba kurindira, kuko kuwe namba wagiye imbere y'Imana uvuga ati Mana nshaka telefone kandi ndizeye kwiza kuboneka, ndavyizeye kandi ndayishaka ubunyene. Ugaca ugenda muri wowe witeze ivyo nyene, hari igihe bizogusaba ko ubanza ukagira ukabangira ugatitiriza ukabandanya ugasenga ukaba nk'uwo mugore. Rero wajanye igicapo cyuko bica bibwirizwa gukunda bivanye n'ukuntu wigishijwe ko watuye bihita biba, ndakurahiye uzoba shocked, kukwira ko bidakunze ubwo nyene uzoca ubivamo. Kandi ubihagaritse reka none nk'ujya mugore, tugaruke ko uwo mugore uwo mupfakazi iyo aca bivamo ati ujya mwami aranse kuncira urubanza uburonda bihevye, ntibari kurumucira. Ariko kubwo kubandanya harageze igihe birakunda. None mu masengesho rero ubwa mbere we ntujane igicapo witeze ngo bita bikunda ubunyene, ahubwo ugende wizeye ati Imana yacu ni nyembabazi, bidakunze muri iyi nzira irafise ukundi kuntu izobigenza. Yego ere gushora kugenda usaba Mana nshaka amahera, nshaka miliyoni 2 ndayashaka. Imana igaca yinumira, ahubwo ukazibona hakuronka amahera uronsa akazi bugero uje kwiyumvira mu bwenge. Erega Imana yaguhaye akazi kugira ngo uzoronke ya mahero uri kurasama, kandi hari n'igihe yo yaguha ubunyene yo hava kugirira nabi bivanye n'umugambo yafitiye, ariko ikavuga ati je ndabizi ko yakeneye umwana wanje, ariko nshaka nzo yamuhe mu gihe gikwiriye. Igacibanza ikaguha akazi kugira ngo uziganya za 2 miliyoni zizokwira akenewe utagira uyonone, wanamaze kumenya ingene bakoresha amahera. Rero si kuvuga ko navya binderega dusenge bitari ko biraba, kuko ibintu tugaruke hahandi Yesu yasenga ntiyishugwe. Yari kasaba ati Mana ubu iki gikombe kindengane, ariko Imana ikintu yakoze ntiyakimurenganishije, ahubwo yamuhaye imbaraga zo kubicamwo. Ngo haci haza umumarayika amwongera imbaraga. Imana yacimwongera imbaraga zo kubicamwo, atari karumva nka kwa kundi y'ivyari bimeze, yaciye yumva kuremeshwa muri we. Rero ivyo dusengera vyose Imana irafise uburyo yishura, nuko gusa twebwe tutaba dushaka kuvyakira ukuri kirabikora, ahubwo tuba dushaka uko twebwe twipfuza ko bigenda, ntiduha agaciro Imana nayo ngo ibikora uko yo yishaka kubikora. Reka umviriza akantu k'akabigira abantu twibagira. Kristo Yesu yaranse kwishugwa cyagiko vya bindi vyariko biraba inyuma yuko biba ngo yaciye ahabwa izina risumba yandi mazina yose. Ivyo kwemera gusa kubicamwo vyatumye aronka izina riri hejuru yandi mazina yose, niryo zina ryo nyene ryubashwe ku isi kurusha yandi mazina. Rero ntiyishuwe, ariko inyuma yo guca mu bikomeye yagizwe ubudasanzwe. Rero n'ibintu biba biriko biratubako hani gishobora kuba uri mu kigeragezo runaka ukumva ati ni impaka nishuga, tekana emera inzira Imana irikira gucanamwo, gusa yisabe wowe uvuga ati Imana ndananiwe. Imana ibona uko vyakuremereye. Rega Yesu yarabivuze ngo nta cabagerageje kitari cyo kwihanganirwa. Imana ibona yuko wananiwe irarungika umumarayika akakongera imbaraga. Na Eli yari mu rugendo vyaransa araryama mu gitara avuga ati je ndipfiriye, haraza umumarayika aramugaburira ngo izongera azigendeye iminsi 40. Rero Imana irafise ubugi bigenza, ibona yuko bitishuga uno munsi ntavyo yishura. Rero wiwajanye igicapo ngo nimpakanishugwe nimpakangiriki, oya tekana sikana ibirenge hasi usenge wizeye Imana. Imana yacu ni nyembabazi, Imana yacu ni nyembaraga, kandi Imana yacu ntihubuka. Twebwe rega turahubuka, tunafise n'ishavu.
ukuntu ubuzima buriko buratubabaza, ukuntu urumva turafise inzigo muri twe niko no bivuga y'ukuntu nyene ubuzima buriko buratugenza, tuca twipfuza rero ngo bigende kwa kundi dushaka. Imana ibintu ni ku rutonde. Yego numva arico Amajambo ni meza cyane, antuka umuntu azokumva iki kiganiro vraiment ratombe cyane. Ibintu bidasanzwe cyane, ari igihe uba warabaye mu bihe ugasanga n'Imana warayitutse, warayishavure, wavuze ati Imana kwanza wewe urarenganya, urafise abantu pendereya, umva ugasanga warahevye gusenga, warahevye ibikorwa by'Imana kwera iki umenga ari amasengesho yawe Imana itishuye. Umva tuje imbere y'Imana tuvuga ati give me, umva twama tumeze uku uwe nturigere udashima Imana ngo umve uko tanga ituro gishimwe, uvuga ati Imana nukuri merci sana kuri kijya kintu, umva iguhaye kinge ucishaka ikindi uko nyine. Alors tukwiye kuva mu buzima bwo gutuza gusenga. Imana ni papa wacu, Imana umuvyeyi, kujya umuvyeyi avyaye umwana ataca mutangaho, yitwararika ko umwana selon ya age yiwe afite ivyo akeneye. Amaya yuko umva na Bible irabivuga ushaka kuvuka ubwo nyene ngo curya inyama uhera kubuyi. Rero ubusabane umuntu afitaniye n'Imana communion, uko agenda agirana amasengesho niko ubusabane n'Imana butera bwiyongera. Kandi uzorabe umuvyeyi yubaha mama wiwe na papa wiwe, umuvyeyi yubaha umwana umwana yubaha abavyeyi, umwana yama aganiriza abavyeyi biwe akabatahura, akababwira ati papa jewe nkeneye iki, urabona urafise amafaranga ukime, urumva erega sicyo kimwe na mwana ya Marie Britare agomenga yo kubita abavyeyi be ko batamuhaye ikintu. Ega Imana irashavura, Imana irashavura gusa nyene iratwihanganira kweri dukunda cyane. Rero ahantu ushaka gushika nukumva ko harageze igihe nsenga, ndasengera ibintu nk'imyaka myinshi kandi yarampaye ibintu, umva ugasanga icyo nasengeye sicyo yampaye, ugasanga abantu nsengeye harageze igihe nanje shavura, mugabo ishavu novuga riri holy, ishavu geranda vraiment. Ndavuga ati Umviriza Mana, je ntidusana kirya, ntidusana na kiriya ukima. Harageze igihe nanje nkura ndavuga ati umva ubimpa tabimpa birakuraba. Umva Imana yarabaye umugenzi ku buryo je ndayivugisha nkuko ndavugisha papa wanje, urumva ku buryo nsanga nanje narabaye en abondance, narabaye mu commandage, mu mutuzo. Umva ivyo nashatse byagiye biraza pore pore gusumba bijya nisonzeshereje, ukavuga ati Imana wewe umeze gute. Arakantu waruvuze ngo apana kwama tuba mu buzima bwo kwama dusega. Rero ngomba ndakubwire umutima usega wakaomba ntuhagurutsa Imana ngo ikore, ahubwo ikintu gihagurutsa Imana gukora ni umutima ushima. Wibereye mu buzima bwo gushima Imana, erega basi tugaruke kwanza gatoya mu byiza, uzorabesheri wawe umwereka urukundo cyane, ugerageze ukaba romantike iki nawe aragukunda, araguha amakado, wamumushimira, wamumufata neza, umusherisa, arafise nawe ukuntu aca kwiyumvamwo muri we, yumva nyene umenga namba hageze kwagira neza, wo kugira neza ni wewe, bivanye n'ukuntu umufata. Tunagarutse na kubyuvuze, umwana agerageza kwikundisha ku bavyeyi, abereka ngene araba agaciro ku buzima bwiwe, abereka ngene bafise akamaro ku buzima bwiwe. Abo bavyeyi baramukunda, hageze mu bandi bana hageze ko bagurira impuzu abana, hageze ko bafasha abana, bafasha wa wundi ari hafi yabo cyane. Erega n'Imana ni kwimeza, wewe umutima wawe imbere y'Imana ari usegerereza, uzo kwa muronka ivyo abantu basegerereza. Erega abantu basegereza, uciye ku muntu asegereza hajya sijana umuhaye menshi si sense, niko bimeze. Ariko umuntu agerageza gukwereka urukundo, utanafise uramubwira ati ndakwinginze no mwanya simfise, ariko wenza kuguha ikintu gifadika kuko uri umukunzi wanje, uri wa hafi cyane ku mutima. Rero ahubwo je numva nosaba abantu twigirira imitima ishima kuruta imitima isegerereza. Imitima ishima Imana izotwiyumvamwo, dutangire basi twumva uburemere bw'Imana muri twebwe, Imana tuyakira ukundi kuntu mu buzima bwacu, tuyigira umugenzi, apana HCR, apana ikibanza cyo gusegamwo,
apana pamu ariko ahubwo umugenzi wacu inshuti yacu ya hafi kuko inshuti yacu nje no kuyibwira nzobibwira turazi mana seri wangu Imana si Croix Rouge nitabari imbabare ifasha abana bayo. Yes, ifasha abana bayo. Rero erega urana ngiye kwibwira nzobanza ndayishime ndabwiye urabiziwe kuri umukunzi wanje ati gusa ariko hari akantu kambakiye. Kiraheze nje guse. Yes, rero hari akantu kambakiye nivyo urabibona bya bintu ntibiragenda neza. Ariko ivyo wakoze burya navyo nivyo byinshi. Burya naho wahantu wankuye hahandi ahantu wantabaye vya bindi ibi ndabizi n'ibintu bitoya kuri wewe ibi ndazi kucubikemura point nta byinshi mu rukundo ntangere erega nayo iravuga ati bwa bundi nacakindi naco nakora yarakibonye tiave ndakwereke ndamutwenze none nasonye muri bibiliya bugije jambo sinari bwigire ndarisoma neza abisirayeli ngo baridodomvye ngo bicaye bakwegera kumara irya myaka bamaze mu bugarago bidodomvye erega ni vya bindi uranyemera uzongabira 10000 uburo wayanyemye urabona urashaka kunsezerana ntushitse ivyo bigaca bituma utanayama rero nimara baragiye barayidodombera kiravuga ati banza mwidodombero nimwaheza rondaza nkirakora rero. Wow, ni ibintu byoshe cyane je ndibuka Rafa Pasi ari ikintu nasengera kandi nsubiye nyuma gatoya iyo ufise iyo mindset uko kwiyumvira yuko Imana ari papa wawe Imana igukunda yuko itabikwimye kubera ko itashaka kwibigwa ahubwo ivyo ufise nyine muri uwo mwanya nivyo Imana ishaka kugira muri uwo mwanya je naho ransenga amasengesho menshi mugabo muri je ufise amertume umururazi mu kirundi w'ibintu bitakoretse w'ibintu mu kuva mu buto bwanje ibintu nashaka ntarose urumva rero maze gukizwa biraza birahinduka uko umuntu yiga ijambo ry'Imana uko umuntu agenda atahura ijambo ry'Imana biraza birahinduka ntangura kuba umwana akunda gutwenga ubona ari à l'aise icyo gihe nari nonze hama ndavyibuha urumva guhindura ivyumviro guhindura uko ubona Imana si umupolisi Imana si HCR si Imana ntirindiriye uko ukora icaha ikikwica ibyo byaraheze Imana ni papa je naragenda hashitse ahageze ko nsenga nkumva n'amasengesho araheze nkumva mu mashimwe gusa nkaca niririmbira gusa nkaca niryamira nkaca sanga vya bindi nashatse kuva kera nabirose hahandi nibaza ko yobicisha ntivyakunze ariko yabicishije handi voilà rero tugire umutima ushima cyane cyane aho dushaka kugarukana tugire umutima ushima twame tuzi imbere y'Imana dufise umutima ushima vraiment urumva Rafa Pasi niho nari nagishatse ikintu cyane mugabo byari byaranzanye ahantu iyo mbere nshaka ikintu cyo cyane sindagisengera gose ahubwo nca ndondera ati Imana donc je suppose nimba nkeneye nk'akazi cyane yumvira abantu nzi badafise akazi bose nzi haca ndabasengera Mana uriya muntu mu akazi umva je ncabanza kwishira ku ruhande ukabanza ugasengera abantu yes ibyo ntare biryoshe cyane nkabasengera kandi ubuzi bakaburonka naco gituma ukunda kumva abantu bidoga ngo je ndasengera abantu mugabo je byanje ntibipasa urindire wowe bandanye usengera abandi Imana aho kumbura irikira kugirira neza mu bindi bintu yego irikira kurinda ibindi bintu erega ikindi tuca twibagira ntubayeho udafise ako kazi nuko ubu udafise akazi ugasanga wowe wamana amafaranga ugasanga ahubwo n'abafise akazi baragusaba aze nk'abantu bakwandikira ati ngurana 500,000 wewe na konte bancaire ufise wamana amafaranga Imana yakuzana umva barakora nawe ugahembwa urumva biraryoshe cyane antuka ubuzima bwo kuba mu Mana buraryoshe cyane tuamana umutima ushima hari n'igihe usanga Imana yarabikoze ugasanga ico kintu uri kurasengera uragifise deja muga ntavyuzi uci uje imbere y'Imana ugashima Mana ndagushima ko wampaye kiriya kintu ntacu uraronka kwa kwizera ndagushima ko wampaye kiriya kintu urazi kuja imbere y'Imana ugatanga n'ishikano y'amashimo y'ibintu bitarakoreka yes rega Bible ivuga ati mubingerageresha Imana yakunda abantu mwe mwizera bizabafasha yes numva nyene arico je norangiriza ko kutumira abantu tugira umutima ushima kandi tunezerere guko turi tunezerere ibyo dufise no munsi ibitarakunda ntibidusarisha ariko
dutuze tugirire icizere iyo mana ni imana y'imbabazi ni imana ishoboye ni imana iturabira kure bijya ushobora kuba wibaza ngo bijya n'ivyo ukeneye bijya ivyo ukeneye n'ivyo iri kiraguha uno munsi bijya navyo n'ivyashikirwa uzoza ubona bije kubera ko n'ivyo ufise uno munsi shaka wiyumvire cyane nta mbaraga zawe zirimo ni naho imana ivuga ati c'est dans le calme umva mu mutuzo gutuza cyane aho ni imana ikorera imana nikangwa na karabaye imana nikangwa ngo cyo mana nukuri je udapfuye irayangaye irakureka nyine ukabanza ugacamo ivyo bintu hamaye nyene watekanye urumva waranavyibagiye kaza ubona rero inyishu irabonetse rero tunarangiza iki kigani nibagiye uyu muntu n'umuririmbyi n'umuririmbyi kandi akomeye n'umucuraranzi kandi n'umuririmbyi papi ntuve ngaha utaririmbiye abakunzi ba Peace International TV iyumvira akaririmbo wobwira abariko baraca muri ibi bihe basi je numva ico baciza ahubwo tuzokora ikindi kiganiro cyo kuririmba je ndabisezeranye oya ahubwo gusa je ndabisezeranye tuzokorana ikindi kiganiro cyo kuririmba tuzohiga piano ahubwo rero nibagiye kubabwira ahantu nsengera tunasenga kuwa kane tuba dufise kirite ku mugoroba kuwa kane isaha 11:30 ni kumutakura kujya 0 hajya ku station kwa Bayusufu ahantu Okobiri niho nsengera bahita mu kidengeri hari amavuta ndakunda pasiteri wacu nukuri afisa amavuta abaririmbyi baho batwebwe n'abandi hari abitwa ba Didier ba Clovis n'abandi nukuri hameze neza uzoze twifadikanye biba biryoshe nukuri ahubwo ro ico kiganiro naco ahubwo tuzoza n'abandi baririmbyi n'uyu n'umuririmbyi kandi mwiza cyane ndanakunda slam ziwe mumukurikirane ni Pascalinda la Slameze niko handitse kuri YouTube Pascalinda Poetry kuri YouTube mumukurikirane muje no kuri Instagram yiwe n'umuririmbyi abikora neza na slam ziwe zizogufasha ndavyizeye urakoze papi text papi text ni bene ke bazina abavyeyi bawe bagwaye iryo zina papa yari yanagiyumviriye ko burya none basi ako kantu text umva kadatwika karahaturira alors voilà mwakoze kudukwirikirana ndaryohewe cyane ni ikiganiro kiryoshe je numva ndatujije vraiment ndaryohewe kuri ibintu byose twize ngaha ni ibintu biryoshe cyane murumva ko muri Peace International TV tutama tubabwira ibintu by'imiziki gusa entertainment tanga nibi impanuro uburyo umuntu ashobora kuba mu buzima bwe bwa misi yose alors merci beaucoup bakunzi ba Peace International TV mwandanye mu partage ibiganiro byacu muragira subscribe kugira ngo nk'iki kiganiro vraiment ugihaye umuntu umva ko ubuzima bwe bushobora guhinduka alors turabashimiye mugire amahoro mugire ihumure aje ikirundi kirangora ihumure mu kirundi ningwe nibaza ko ari ihumure nyene umva muri wewe umve ko ufise amahoro peace of mind umve ko utuje umve agahore muri wewe mu mutima impore bayi murakoze cyane turabakunda